ubwa mbere no kuvuga ko dufatiye kw'imiterere y'isi no vuga ya Nepal iri ihanamiye iyi misozi miremire ya Himalaya ubundi ni imisozi iri kurubura ni kuvuga ko muri Nepal kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icumi iki gihugu gihura no vuga n'imvura nyinshi ni ya mvura icura na ya ego bya bitandara by'urubura ego biri ku musozi wa Himalaya ni ukuvuga ko imvura ari nyinshi bwa mbere itira umwuzure bashikirwa no gusidagurika ku misozi bagaca bashikirwa n'imyuzure y'amazi niyo mpamvu hari abariko bavuga yuko ibyabaye muri Nepal ngo harimo na Nyamugigima ariko si Nyamugigima ahubwo no iyi misozi yirikiramanuka nubwo abari bitandara by'urubura ivyo bitandara by'urubura rero biko birakoragurika niba kiguye nko ngaha novuga isira nyiganga ibizu bikamanya inzu zikamanyagurika ubundi iyi misozi ya Himalaya ni imwe mu misozi ishuha cyane gushuha cyane kw'iyi misozi ni kimwe mu byongereza ugusidagurika kw'iyi imisozi gacize irasidagurikira ku bantu nuko kuntu ibihe bihindagurika kandi bivanye n'iyo misozi uko iteye cyane gose ugasanga ahantu hose muri ko muharanira kuhubaka hariyo bimwe uko ugwiza bisagara cyane ariko buri kuri kwegera ibi biza n'isibe imyuzure umwuzure ukomeye cyane kandi w'akanya gato waratikije ibintu cyane ku misozi novuga mu burere buri ku misozi ya Himalaya muri Nepal abantu 469 nibo bamaze kumenyekana yuko bahitanywe n'uwo mwuzure ariko kandi hariho n'abandi benshi bataramenya baba barazimiye cyangwa baraguwe ko n'imisozi muri uwo mwuzure abajeje gutabara abantu muri ivyo biza bimeze bene uko baracarondera ngo barabe yuko hari abo bararokotse muri uwo mwuzure ariko n'ubu abanyagihugu n'ubwo mwuzure wo waraheze baracafise ubwoba bunini cyane kuko ngo bivanye naho bari hariho uruzi runini cyane ruri ku mupaka wa Nepal hamwe n'Ubushinwa uwo mwuzure waturutse ku mvura y'igihutihuti nkuko nabivuze byabaye umwanya muto kandi igihutihuti y'urubura rwinshi bivanye ubwo burere buri ku misozi ihanamye cyane bica bituma uwo mwuzure utikiza amazu ibintu hamwe n'amabarabara tuza kurabira hamwe ibituma bikuru vy'iyo myuzure narijya bimaze kuba kenshi muri ico gihugu ca Nepal novuga mu myaka 50 iheze nitwa Christabella Munezero aha ni kuri Paulo Cash Media ni gwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiza je na mugenzanje Patrick Rosage Atangimana turabahaye ikaze nkuko nayiko ndabivuga mu ncamake cyane mu ntangamarara nayiko ndavuga ko umusiza kugaruka ku mwuzure kandi ukomeye cyane watikije ibintu byinshi mu gihugu ca Nepal nkuko nari nabibabwiye Patrick araza kudusangiza mbega nizihe mvo nyamukuru zituma imyuzure nk'ijya nkuko mwagiye murabibona ku mbuga ngurukana bumenyi twarabonye ko waje igihutihuti kandi novuga mu mwanya muto abantu bashaka kwibaza hari igituma no kuvuga mu kiyaya canke ahandi hantu hasanzwe umwuzure ntiwihuta kujya urafise icatumye wihuta kandi twarabonye ko watikije ibintu byinshi Patrick wofasha abeko baradukurikirana kumenya ibiza nk'inka bijya iyo bibaye kujya canke iyo biri ku muvuduko nk'ujya biba byavuye kuki dufatiye kuri Nepal surtout urakoze cyane Christabella ego no kuvuga ko turiko tuvuga inovuga ibi biza n'isibe by'imyuzure byaraye bitekije inganda muri Nepal tubanza turabe mbega nibwo bwa mbere bibaye mbega novuga nkuko babivuze yuko ari mu myaka 50 iheze byari meze gute hano abashakashatsi mu byakahise berekana ko Nepal yahuye n'imyuzure ifise uburemere unovuga uburemere nk'ijya nyene novuga ibiza n'isibe biturutse ku myuzure kuva mu mwaka w'1950 n'umwaka w'1960 ni ukuvuga gushikisa no munsi Nepal novuga imaze guhura n'ibiza bigera ku 30 bivuga inshuro 30 ihura n'ibiza by'imyuzure imeze kujya novuga geranije ni mu myaka 50 iheze nkuko wabivuze umuntu acha yibaza ati mbega inshuro zingana uko kose ugereje guharura wogira dufatiye ku nshuro imwe ku mwaka
ni ukuvuga ko uca wumva yuko ari imyaka 30 umwaka dufate ku mwaka umwe hoba umwuzure ni ukuvuga ko rero reka turabe bimwe mu bikuru bishobora gutuma imyuzure nk'ijya ishobora kuba gutera mu gihugu igasubira ikagaruka igasubira novuga ikisubiriza ubwa mbere tuba dutahure ko inovuga imvo nyamukuru zituma haba imyuzure imeze kujya muri Nepal nimvo zihagaze mu novuga mu nkingi zitatu canke mu migwi itatu umugwi wa mbere ni umugwi miterere y'isi ya Nepal novuga facteur géographique ndavuga ko mbega Nepal irihe ndavuga ko Nepal ubundi novuga ni igihugu kigihanamiye imisozi miremire ya Himalaya novuga n'uruhererekane rw'imisozi ya Himalaya kubera ko ubundi iyi misozi ni imisozi irimwo novuga urubura rwinshi novuga amagrace kandi irahanamye cyane ubwa mbere no kuvuga ko dufatiye ku imiterere y'isi novuga ya Nepal ihanamiye iyi misozi miremire ya Himalaya ubundi ni imisozi iri ku rubura ni ukuvuga habaye imvura nyinshi imvura ikagwa ari nyinshi ni ukuvuga ko ino misozi y'urubura ntabwo ishobora kwifata biragora ko yifata yego irishika ikamanyagura igahuruduka iyi misozi novuga ko uru rubura ruhurudukira mu bantu ruhurudukira mu bisagara ruhurudukira mu barabara ni ukuvuga ko uru rubura ruhitana novuga inkingi baba barashizeho barakinze bagakinga bagati aho umusozi naho unovuga kururuka ibi ni wo birengana mugabo bivanye n'uburemere kuko abahinga berekana ko niyo mpamvu hari abari bavuga yuko ibyabaye muri Nepal ngo harimo novuga na nyamugigima ariko si nyamugigima ahubwo no kwimisozi iyi misozi yirikiramanuka imisozi ya Himalaya iriko inovuga irishikirikira bavuze nyamugigima kubera babonye ko kwishika kw'imisozi ego cyane gose uko yirikirishika abahinga berekana ko nuvuga ko nibaza ngabari urubura uko nyene rwibaza nuvuga abari bitandara by'urubura ivyo bitandara by'urubura rero biko birakoragurika bikoroka novuga ku muvuduko wa seisme no bikoragurika yego ku muvuduko wa nyamuntu kuvuga ko niba kiguye nko ngaha novuga isira nyiganga ibizu bikamanya inzu zikamanyagurika novuga ko ibire nivyo uri kurabiraba tuvuge nimba ari nka satellite iri kirafata amasanamu canke nka drone iri kure iri kafata amasanamu yavyo ubona nyene kari nka nyamugigima nkuko nyene kubera ko novuga ibi bitandara by'urubura biba bikoroka ku imisozi ya Himalaya aho bikorokeye hose biratabagura kuko nuvuga ko novuga bari bitandara binini cyane ni bire byace bituma hari aho wasanga abantu inzu zabaguye ko hano ugasanga baguye ko n'ibiraro sesa niki cyabituma ni ukuvuga ko rero igicari ku ruhande novuga rwa geography imiterere y'isi aho Nepal iherereye iyindi mvore nyamukuru tuvuye ku iyimvo y'imiterere y'isi novuga facteur géographique tuca dusanga hariho n'imvo y'ikirere imvo y'ikirere cyo no kwita facteur climatique ikirere no kuvuga mshatse kuvuga iki ni ukuvuga ko muri Nepal kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icumi iki gihugu gihura novuga n'imvura nyinshi iyi mvura rero nyinshi iguye ari nyinshi ikihura rena ya misozi kumena iko ndavuga mu bisanzwe n'imvo zigenda zihanirana ni ya mvura icura na yama ego bya bitandara by'urubura ego biri ku musozi wa Himalaya ni ukuvuga ko imvura ari nyinshi ubwa mbere itira umwuzure aya mazi agacaja ndabivuge gute voira agaca kunyengetera isi akanyengetera na ya misozi y'urubura nuko rero imisozi kigenda igrisi imisozi kagenda ihuruduka imanuka no kuvuga ko abantu bagaterwa n'amazi bagaca baterwa no gusidagurika kw'imisozi no kuvuga gusanga ni ibintu bibiri bifatanye kuko ubundi inondasho imyuzure no vuga ni imwe mu bigize ibiza n'isibe ugusidagurika kw'imisozi ni kindi mugabo bo bashikirwa n'ivyo byose ari bibiri bashikirwa no gusidagurika kw'imisozi bagaca bashikirwa n'imyuzure y'amazi
tukiri ku bijyanye novuga n'ihindagurika ry'ibihe canke changement climatique twavuga ibijyanye n'imvo z'ikirere nuko abahinga berekana ko ubundi uyu musozi iyi misozi ya Himalaya ni imwe mu misozi ishuha cyane irashuha cyane uvuga ubwayisanzwe irashobora gushuha igashuha gose ugereranije novuga n'utundi turere atandukanye ku isi iwe kugushuha cyane rero navyo birafise ingaruka mbi ko twamaze kuvuga yuko ubundi ari misozi irimo cyane urubura irimo cyane amagrasi kandi twabonye yuko unuvuga ko novuga haba hashushe cyane gushuha cyane kw'iyi misozi ni kimwe mu byongereza ugusidagurika kw'iyi imisozi gacize irasidagurikira ku bantu mu bisanzwe no kuvuga yuko impinduka ziterwa n'ibihe haba hashushe navyo nyene si vyiza kandi urumva hakanyeho n'ibindi kubera ko iyo sisanzwe yifitiye ibitandara vy'urubura ni ukuvuga yuko muri changement climatique ico bacatumye novuga ivyo vyabaye vy'imyuzure nuko kuntu ibihe bihindagurika kandi bivanye n'iyo misozi uko iteye cyane gose ikindi naco novuga mu zindi mvo nuko mu bundi Nepal ni kimwe mu bihugu biriko biriruka cyane mu iterambere ni bihugu biriko biranovuga biraja n'iterambere uko kuruka mu iterambere navyo akenshi biraba zimwe mu mvo zo guprovoka cyangwa zo gusotora ibizanisi kubera iki kuko bwa mbere ngo hirukirwa n'ingenzi kuko bwa mbere muca mwiruka mu gukora amabarabara mukiruka kubaka amazu meza mukagira ugasanga ahantu hose muri ko muharanira kuhubaka ni ukuvuga ko ibintu bivuga byo kubya urbanisation kugwiza ibisagara hari ibihugu bimwe ukugwiza ibisagara cyane ariko buri kuri kwegera ibi bizana isibe imyuzure bivanye n'isi ko twamaze kuvuga yuko Nepal ubundi ari igihugu gihanamiye iyi misozi novuga miremire ikindi naco bica bihura novuga no kutagira ubushobozi mu gukinga ibiza n'isi no gukinga imyuzure kutagira novuga ibikorwa remezo inyubako remezo zagenewe gukinga imyuzure iki naco nyene abahinga barerekana ko ari imwe mu mvo zituma novuga kino gihugu kiguma novuga gishikirwa n'ibi biza n'isibe kubera iki harabura uburyo kuko ubundi uravye nko kuri karata aho Nepal iherereye tukabona nuko ibi biza n'isibe keshi imwe mu mvo ari aho iki gihugu giherereye bisa nkaho ari imvo bigoye kugwanya kuko urumva niho bisanze ni kuvuga niho bisanze nishobora kuvuga ngo kugira uko bishoboka byose kugira ngo iyi misozi ya Himalaya ntidusubire gushuha cyangwa kugira uko bishoboka byose kugira ngo mu kwa gatandatu gushika mu ku 10 ntihadusubire kugwa imvura ibyo ntibishoboka ni kirere no kuvuga ko ahubwo ibyo bimwe mu byo kogwa ni kwiga kubana ingene bomenya imbe bibaye bitwara mu gute nimba ari inyubako zindi bagira nimba ari ikintu bagira byo gutangira cyane gose ubuhinga bwo kugira bazomenya ingene bigwe byose ni uburyo bwo kwiga kubana novuga n'iki kirere caho hanini n'iki murakoze cyane Patrick tubandanye dushimira mwebwe mu banda mudukurikirana mugire sabone abatarayigira mu comment novuga mu sharing mu partage inkuru zacu zishikira abandi tugihora inkuru d'actualité nk'ibi mwari mugize imisi mubibona mugabo mukibaza ati mbega biva kuki mbega Nepal hari abatahora bacumva peut-être bakumva Himalaya kubera tuba twaravyize mu mashuri ariko tuza ngaho kugira tubahe intumbero izo nito ni jewe imisi yose Christabella Munezero nama ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage Atangimana naho utaha murakoze